Ndabaramukije mwese mudukurikirana kuri runo rubuga, ndabahaye ikaze mu gice ca kabiri c'icigwa gusenga mu kuri no mu mpwemu. Abanyefeso 6:18 harongera hati musengere muri mpwemu ibihe vyose mu buryo bwose bwo gusenga no mu kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje gose musengera abera bose. Ijambo ry'ubushobozi turirekuye abarozi baraceceka. Ijambo ry'ubushobozi dufise turirekuye abakugwanya baracanamwo. Wewe uhaguruka ugenda, raba ico ijambo ry'Imana ryakuvuzeko, ico abantu bakuvuzeko ubireke, kuko ivyo sivyo wawe, ariko ico Imana yakuvuzeko niko kuri. Abantu ibihumbi bazohindikirana iburyo canke ibumoso kugira ngo wowe urengane. Uvuze ko uri umutunzi ubigumeko, ubivuge, kuko niwamara kubivuga neza ukabivuga umwanya wose ku murango no mw'ijoro, ubwo butunzi haragera igihe bukagukurikira, kuko si wowe ubuhamagara, haragera igihe bukumva ko hariho nyene bwo abutegerezwa kuja kuraba kandi we bandanya ushima ko Imana yaguhaye ubutunzi, hama ibindi ubireke birizana, kuko si wewe ujejwe kubirondera. Vyovyo bifise itegeko vyiteganya amatsiko yo guhishurirwa kw'abana b'Imana no kukurondera, kuko birazi neza ko ari ivy'iwawe. Ivugire ko uri uwo hejuru, ivugire ko uri umuntu udasanzwe, ivugire ko uri umuntu akomeye, kuko iyo uvuze neza biraheza bikakubako, ariko iyo wivugiye nabi biraheza kandi bikakubako. Ni wowe uhitamwo ati ndavuga vyiza canke ndavuga bibi. Ukavuga bibi bica biza, ukavuga vyiza bica biza. Rero bandanya uvuga vyiza, kovya usenge uvuga ivyiza. Niryo sengesho ryiza Yesu yadutegetse gukora. Nanye nzi neza na neza ko ivyo nsenga Yesu yavyishuye kera, ivyo vyabaye kera, kuko ivyo wovuga vyose, ivyo wokora vyose, nta na kimwe gishasha kihari, vyose vyararangiye. Yarabirangije igorogota ku musaraba. Nico gituma uno munsi wari ukwiye kuba ufise amahoro, ufise umunezero, kuko nta n'irindi zina twahawe mw'ijuru no mw'isi. Nico gituma duhamagarirwa gushima, kuko turabo hejuru, turabadomina, turi abagaciro, ntiturebanciyaho. Abantu barashobora kutubona bakatugaya, ariko bakibagira yuko hari imbuto iri muri twebwe, hari uri muri twebwe asumba inkomeza abari mu bisi bose. Nico gituma twizigira kandi tukongera tukizera, hama tukavuga. Je ndashishikara, ndasenga, nkavuga ivyiza kugira ngo nshobore gushikira amahangiro yanje ku rwego mpuzamakungu. Bandanya ndabivuga, rero ninabivuga bizombako, ariko ninavuga ko nzoba nyarucari, aho nawe nyene bizombako. Ariko rero nahisemwo neza kuvuga ico nzoba, kuko ndazi ico Yesu yangize. Reka rero amasengesho yacu abemwo gushishikara. Reka ivyo dusenga, ivyo twatura, tubishishikare dusenga mukuri no mu mpwemu. Ngo mukuri rero, gusenga mukuri ni gute? Ni ugusenga dukoresheje ijambo. Gusenga mu mpwemu ni gute? Ni ugusenga dufise ukwizera yuko ivyo dusenga vyabaye. Yesu rero akorera mu kwizera. Ntuhomba, kuko Yesu ashobora kuzura n'ivyawe vya amafaranga yawe ntiyapfuye, kuko ashobora kuzuka. Ntiwizere abantu, ntiwizere ibintu. Bibwire Yesu, kuko ivyapfuye byose muri wewe birashobora kuzuka bikaja ku mugaragaro. Ugusenga rero kuratuma tunetraliza ivyo abantu bavuze. Ugaca umenyekana mbere n'ahantu hose, bikagaragara yuko uri umuntu w'agaciro. Erega siwe wimenyekanisha, ariko ni ijambo rikumenyekanisha, n'ivyo uvuga bikumenyekanisha. Nivyo bituma abantu bavuga bati uwo muntu arakomeye canke uwo muntu nta jambo afise. Hariho abantu bazi ko ivy'agaciro vyose ari vyabo. Benshi baribesha, kuko ivy'agaciro bironkwa n'usenga, bironkwa n'umuntu afise ijambo muri we abivuga. Kuko bashobora kwibaza ati twe twavukiye mu miryango ikomeye, dufise abiwacu bakomeye, hama bakabona kumenga ivyo bintu nibo bategezwa kubironka, baranguha. Nawe we ni wasenga uzobironka, kuko nta kintu na kimwe kinanira amasengesho. Abantu bose twese isoko ni rimwe. Mu gihe uzi ko usenga, nibaze bagutera ubwoba. Nta kintu na kimwe udashobora gushikako, nta na kimwe udashobora kuronka mu gihe usenga. Akoze cyane, mwarahezagiwe gose.
Shalom.